Hello everybody, mumeze fresh abari ku mpande zine zigize isi. Je ngarutse ngahanitwa mugwa 257 bantazira Babla Simba, Babla Genge, Mre Genge, Stronger Boy the Boss, TNP, TNOS, Technology, one mission, one people, one cara, one target, one mind, one nation. Hama mu kiganiro cuno munsi twigarukiye muri JCTV. Mu kiganiro mukunda muri beshi cyitwa Talent Time. Muri Talent Time igice ca mbere turaza kwakira umutumire. Tumusabe atubwire urugendo rwe rujanye n'akazi kiwe canke n'umwuga wiwe. Igice ca kabiri atubwire Inspiration Time niko twacisa. Araza kutubwira mu ico gice cyitwa Inspiration Time, atubwire ibintu vyamufashije kugera ku ndoto ziwe cankwe se biriko biramufasha. Urazi muri runo rugendo uhura na benshi bahaguca intege, ariko hari ibintu umuntu aba yubakiyeko. Hari ibintu bigufasha kugira ugere ku ndoto zawe. Nkuko natwe ngaha muri JCTV dufise ibintu tugenderako, turizerera mu Mana, turakora cyane, twigira muri kahise, tugategura cyane kazoza, kandi tukizera mu gukora cyane. Nawe araza kutubwira ibintu agenderako ngaha muri Talent Time. Mu gice cya nyuma mu gace twise Relax Time, araza kutwishyura ku tubazo dutwenza tuza kumubaza mu gaturi mu ubwenge. Muze kuba muhari mwese, muze kudushigikira muri commentaire, murashobora gushiramo ivyiyumviro. Ugiye kuri Facebook page yacu ni JCTV, ugiye kuri YouTube ni JCTV, urashobora gushiramo ivyiyumviro vyawe ukatubwira ati umustar akurikira muzotuzanira uyu uyi. Ariko ndazi muri beshi mudukunda, mudushigikira, kandi urukundo rwanyu turarubona. Imana ibarinde imikoshi kwanza. So we come back in our home, so we come back in JCTV. Ariko reka twakira umutumire wacu adasanzwe kuri uno munsi. Reka tumusabe yegere mikoro. Welcome my bro. Murakoze cyane. Ariko tunamusaba avuge cyane kugira abantu baze kumwumva. Murakoze gose, murakoze cyane gose. Mbega bro, ngaha muri JCTV uhabonye gute? JCTV nabonye ari ahantu h'amavuta, hari ku rwego rwo hejuru. Ibintu ari fresh sana gose. Ati ibintu ni fresh sana gose. Abatakuze babidondora gute? Ku mazina yanje yo kuri nitwa Irankunda Chris Akibar. Aho wavukiye? Navukiye muri Aseko, aho benshi bakunda kwita ku matafari. Yego. Mbega uba wize hehe? Kuri no mwanya niga kuri Saint-Eloi. Wize biki? Niga informatique de télécommunication IT nkabameza uyu mwaka. Urafise abavyeyi? Ego nahoze mfise abavyeyi babiri, ariko kuri no mwanya mfise umuvyeyi umwe. Ego. Wamenye ko ufise impano yo gucanga imiziki ryari? Namenye ko mfise impano yo kuvangavanga imiziki. Ariko ubwa mbere yava nari umudanseur. Maze kwanda umudanseur nyene hageze mu myaka ya 2015. Cha kwana ko umuntu akunda mbonye imashini narayi tripota vraiment nkayi vuruga nyene nkarabutuntu n'utundi. Rero niho nagwa kuri virtual DJ. Ndayiravye ndashiramo akaziki numva umengo ibi bintu birandyoheye kuko aje kinari impano yawe ko biri kose nyene kiragukwega. Ndavuza ndumva ijwi risohotse neza. Numva ibintu bimeze neza, ariko urumva nyene akantu ka experience ni kari kose. Ariko igihe nyene nabaye mu DJ biri serious, this serie hari muri 2020. Hari muri 2020 no ntanga kwifata nk'ijob. Nk'umuntu ariko arakumviriza ubunyene atarakuze mu masegonda 15 wamwibwira gute mu bijanye n'akazi? Banyita aka DJ ICA Bombo Clat in the vibe A1. Ukibitangura vyarakoroheye kubifatanya n'ishuri? Ego vyaranyoye kubifatanya n'ishuri bitewe nuko n'abavye nari mfise n'abari banyegereye. Rero mu gihe bari bamaze kubona ko mfise iyo mpano, baranshigikiye gose birabanezera. Ariko nk'umuvyeyi buri gihe amafise ishingano z'uko umwana ariko yo kwiga. Rero baca baguma banyibutsa yuko n'ishure ko rikenewe ko ibintu ubwo ndabikora, atashure birimwo nta kintu nubwo cyo bari kimwe kintu, ariko urumva ahari ishure hama hari amahirwe menshi. Rero nubwo naja kuvuza, nubwo naja mu biki, kurumva ko nari n'umudanseur ico gihe, naramenya yuko ibikonda bikoze reka nibuke gushikana na ryasiza n'umunezero w'abavyeyi wo kwiga. Niyo mpamvu naci ndabifatana n'ishure bikanyorohera gose. Ese mu kibano bagufata gute? Mu kibano ivyo mbonesha n'amaso yanje arabamfata neza, ariko urabizi yuko atavya amavyera de. Hariho nabandi mbono mengo ivyanje ntibabinezwe. Ariko uko biri kose ndashima Imana kuko abo bake mfise nabakamara. Indoto ufise niyihe?
boy indoto mfise niyo ubuzima mfise uno munsi yuko butoba bumeze nk'ejo kandi aho mvugiriza uno munsi ko atari nzovugiriza ejo ko buri gihe nama nkeneye kuduga n'izo ndoto zanje. Ese nk'ubugizi bakwe mugahora na Son Excellence nyene icubahiro mukuru w'igihugu uwo musigurira gute akamaro impano yawe ifise ikintu wumva nyene impano yawe akamaro ifitiye igihugu nyene wimusigurira gute nyene icubahiro Son Excellence nyene icubahiro mukuru w'igihugu? Mpuye na Son Excellence nyene icubahiro mukuru w'igihugu mujama w'abajene ikintu ca mbere no musigurira nuko no mubwira ati impano yanje ikintu gikomeye cyane gose mwiterambere ry'igihugu kuko impano yanje ca mbere ifise akamaro nuko iyo naho ba wicayeho ufise stress ukumva igikorwa canje kiri mu mpano yanje tegerezwa kuryoye guko biri kose ni kuvuga ikintu ca mbere impano yanje gikomeye ifise gutanga umunezero ku bantu ico nico ca mbere kandi umunezero uruta byose kuvuga ico nico ca mbere ikigira kabiri no mubwira nuko impano yanje uyikoresheje neza gose ukayishigikira uko yo kuzanira ivyo ushaka byose. Ese yo bizana gute? Ko yo bizana ko bizana sukundi hajya aka kazi dukora urinze unyumvira wo kamamagara nanje ari cyo ninjiza ari cyo ninjiza kandi yo cinjiye kiba kije gufasha umuryango wanje kigafasha n'abari nyuma yanje. Rero niyo mpamvu ndakubwira yuko impano yanje kigira kabiri irashobora kwinjiza twe tunamumva bito amafaranga nawe ugafasha igihugu. Nanje nkafasha igihugu kuko hagiye ndonse nanje mfise ivyo ndiha mu gihugu mu gihe babone biriko birinjira. Ati nanje mfise ivyo ntanga igihugu naco kikaronkeraho. Ese namwe muri runo rugendo murimwo hari ntambamye muhura nazo? Intambamye duhura nazo ni nyinshi kandi gose. Intambamye ya mbere duhura nayo nuko ibintu dukora atari benshi babitahura nkuko twe tubitahura. Intambamye igira kabiri nuko hariho ibintu bimwe bimwe twifuza ntitubironke, hariho vyinshi tubona byogira akamaro ariko ntitubironke nubwo twobisigura akagira ababitahura n'abatabitahura oroke natwe tuba dushaka yuko babitahura. Rero ni kuvuga yuko intambamye turonka nini cyane gose abarizo. Ese birashika mugakenera management? Ego buri gihe umuntu yamakenera management kuko n'umwana akiri muto iyo abonye ko yavuye hajya umwana ntibigira bamwigisha kwavura ahubwo bamwigisha gutambuka. Rero kugira atambuke harasabwa yuko aba ari umuntu amufata ukuboko amwegeza imbere amwereka ati batambuka gute. Rero nanje muri rugendo ndimwo igituma ntegezwa kugira management uko kwavura no kukuntu nabonye yuko bino bintu ko no bikora. Rero ko naragize niyo ntambwe imwe yo kubikora rero mba nkeneye nanje abantu baza bakamfata bakanyereka ati mbega utambuka gute niyo ya management mba nkeneye. Rero niyo mpamvu management ndayikeneye gose. Hari abantu abanyamitahe bariko barakurikirana kino kiganiro beshi bashaka kumenya ati uyu ICA uyu mu DJ egome jewe nkeneye ko dukorana asaba iki umuntu ashaka kuza ko bikorana? Basi abo bantu nyene bashaka kuzana imitahe basabwa iki kugira we mukorane mwiyunge muteze imbere igihugu? Ikintu ca mbere jewe nsaba namasaba umuntu ashobora kumva hajya umuntu akumviriza biba byoroshe yuko mwumvikana. Ni kuvuga ikintu ca mbere nsaba ni ikiganiro ciza kuko ikiganiro kizana byose kandi ikiganiro muyaze neza n'umuntu mwaba muhoza. Rero ico no basaba nuko twoganira tukavugana ibyo tuvuganye byose byogenda neza uko DJ amahuza n'abantu bose. Mbega murafise ahantu mutangira vibe? Jewe ahantu ntangira vibe ku mbuga zose ariko TikTok niyo mbona umengo iriko iranyereka yuko imbere kwa heza. Aho ntangira vibe naho ni kuri Resto Bar Romange ho nkunda kubambarizwa kenshi ndi kumwe na DJ Origi niho nkunda kubarizwa akenshi. Kuvuga yuko nkeneye aho ntangira vibe ni Romange hamwe no ku mbuga zanje kuko akenshi niho nkunda kuba ndi update. So mugire cya kabiri ngaha muri JC TV mwikiganiro dusanze twita ati
talent time ni umwanya wo guha akanya abanyempano bakomeye cyane mu gihugu, abataratangura, abatanguye, ariko n'umuntu yagize ibakwe agashika muri JCTV turashobora kumublessinga nawe akablessinga abandi bataraza. Twe twacisa ati inspiration time, ni ukuvuga uraza gutanga inama zitanu ku bantu bataratangura. Hari abantu benshi canke abapeti benshi, aba young people baba ari benshi bafise impano nk'iyi yawe, baba bashaka nabo kugera kure, bafise indoto nk'iyo yiwawe, mugabo vyarase ko batangura. No kuvuga muri JCTV twaratanze akanya kitwa inspiration time ku muntu aba yaje ngaha akagira inama bagenzi we bataratangura, kubera ko ni benshi bifuza kugera ngaha we wageze uno munsi, ni benshi twe tutazi. Kuba we twakurose namahigwe wagize kuba nyene twakurose turakwiyumvirako, muga turashaka runo rugendo ugezeko ni urugendo rukomeye cyane. Ni benshi bazaho kubona ngaha batangare, bahora bakubona umenga nyene ni ibintu bisanzwe, muga baraza kubona ko wateye intambwe. Abo rero ni babandi batinye gutangura. Eske hoba hariho ibintu bitanu vyakufashije kugera kuri runo kuri iyi ntambwe ugezeko abandi birengagiza? Nimba bihari byo bari ibihe? Egome hama no kubwira yuko ibintu bitanu jewe nakoreye ko nka etape y'urugendo rwanje rw'ubu DJ ensemble mu muziki. Ikintu ca mbere nahereye ko uko buri gihe hajya umuntu uko tubona tugenda ukuye burya nitwiremye tuba dufise uwaturemye, kandi uwo muntu yaturemye yadushize kuri ino si, nuko yabona yuko ibintu byose tuzokora ko bizogenda neza tubishizemo ukwizera. Rero ikintu ca mbere nahereye ko nka etape ya mbere nahereye kuri etape yo gusenga, kuko buri gihe iyo usenze n'Imana ibihari kugira ikumvirize. Rero etape ya mbere nababwira ko boherako yo kumanza kwanza akishira mu biganza vy'Imana, kuko Imana niyo mushobora vyose. Mbo ikigira kabiri nababwira ni kumanza kwanza bagakunda ivyo bintu bakora, bakumva yuko ari ivy'iwabo, yuko kubona babigiyemwo nibiteho abariya nabariya, hago biteho bo kubwabo. Ico kintu nico ca kabiri nanje nabonye yuko no kwiteho je kubwanje, nkamenya ico nkwiriye gukora kugira ngo shike kuri vya bindi. Boy ikigira gatatu ni umwete. Bakagira umwete muri ico kintu, kuko urashobora kuba ufise impano ariko mu gihe utaravyura umwete muri wewe nta ushobora gushika. Nkuko najewe hari ivyo natayemwe igihe ariko ntarashika kuri ico kintu mu gihe, kubera ko nta mwete naye ndagifisemwe canke ndakimenye ngo ndagihagurukiyemo. Rero ico no basaba kigira gatatu ni umwete. Ikigira kane no basaba ni discipline, indero. Kuko iyo ufise indero nta muntu umwe adakunda umuntu afise indero. Rero niyo mpamvu ndakubwira ati indero bayishire mu bintu bategerezwa gukora kugira ngo bashike ku ndoto zabo. Ikigira gatanu no basaba nuko bo basha kugira ukubaha. Kuko iyo wubaha nta muntu umwe kwisi adakunda umuntu abubaha. Kuko iyo umaze kuba umuntu umwereka icyubahiro nawe aragukunda. Kuko nanje kugira ngo ngere ahangeze nubwo ariho byinshi nifuza gushikako, nuko nubasha bankuriye kandi nkubaha abo mbona yuko nk'ivyitegerezo vy'iwanje. Kuvuga yuko ufise ukubaha muri wewe n'abantu baragukunda, uko namuntu adakunda umwubaha. Ati iyo ufise kubaha muri wewe n'abantu barakubaha. Uyu bamwita DJ ICA no mu young people, aracyari mutoyi cyane, gusa afise impano iteye ubwoba yo gucanga imiziki. Ndazi muri benshi muri ko muramuraba. Uyu mwana akeneye support, uyu mwana akeneye kugera kure, akeneye kuba mu DJ ari universal, pana kuba international gusa. Turakeneye n'uyu mu DJ abe umu DJ akomeye cyane. Ese hoba hariho ubucuti n'aba DJ bagenzawe ngaha mu gihugu bakomeye? Mbo ego barahari ba DJ turi abagenzi, kuko hajyaye iyo ushaka gukura yegereza abakuze. Rero barahari ba DJ babagenzi bakuze. Ese baba wifuza kwinjira mu mugwi wa Runtown DJs? Kuwinjiramwo vyo bavyiza kandi vyonezera kandi no nabishima. Ariko buri gihe umuntu yamakeneye gushika kure. Rero bikunze vyo bavyiza, bidakunze ariko Imana nayo bifise inzira ishaka kugucishamwo naho ishaka kugushikana. Umu DJ wa mbere akwespira ngaha mu gihugu yoba ariho?
mu gihugu c'u Burundi umu DJ nkunda andyohera ndakunda DJ Feelbite arandyohera gose agome ati ndakunda DJ Feelbite. So muri JCTV tugiye mu gice kigira gatatu arico gishiri ca nyuma. Iki gice citwa Relax Time. Nakanya twashizeho kugira umutumire ashobore kwisanzura. Arashobora kuba yagiye mu gice ca mbere atari sanzura neza ni ca kabiri atari sanzura neza. Ariko igice ca gatatu turashobora kumubwira ati isanzure tukwakire neza nyene uryoherwe wumve nyene za yuko uri muri JCTV. JCTV nyene ni TV nyene tanga umunezero ku bantu bose, ni TV yigisha abantu bose kuntu botera imbere. Twebwe nkuno munsi turafise utubazo tugera kuri 5 gusa nivyaza kuryoha turazakongera ko nta kibazo. Eske DJ ICA yabakunda gutwenga? Hombo clat ndakunda gutwenga gose. Urakunda gutwenga? Birangiwe. Tumanuke none n'akabazo ka mbere. Koroka. Nijya roho kurira. Cyo tukubaze byo kurira. Ya kumunsi meruka kurira. Bo ndibuka ko ari muri 2019. Byagenze gute? Muri 2019 gihe meruka kurira. Hari ku munsi ndibuka ico gihe. Ujya je nakunze ndumwana akunda internet gose. Rero barantwaye muri internet. Mwaka utanguye uko bisanzwe mwaka utanguye azi yuko abana bamaja ku mashuri. Rero ngiye ku ishure muri internet barandugana. Nyene nshitse ariko nyene ukiri muri vacances wone mengo birakuryohira ariko iyo hageze ewana ibintu birahinduka. Rero ngiye nyene turashika mu kigo ndabona abandi bana burya ari abapeti usanga umengo nabakambwe niko dukunda kuvyita bakambwe. Umengo baramenyera umengo sobonye umengo haragize ko bagenda. Natwe abapeti bakiri bashashe ubona umengo imbeho imbeho iradukubise nyene umengo turakanye nyene dahageze. Reka ntangura kuraba kungene hameze ndavuga atanu niho bantwaye. Ngeze kuri portail mbona igufuri ufa kwinjira abakubiseko. Ati noneho ngiye muri Guantanamo. Nyene haragira ko umuvyeyi ko ataha hagize umuvyeyi ko ataha. Nyene nduva umengo kubera meze ukuntu nkunda mushikanje gose ndamukunda nyene n'umuvyeyi ndamukunda. Rero iyo hageze ko bataha mbona bantwaye ahantu ariko nyene bavuga ati kadusezera umwana. Bantwaye ahantu nyene barangurira utuntu hajya bazi ko bagira bagusige barakugura baragupakira hamwe umengo bagira kwibagiza umubabaro kumbe bamenya yuko nayo ku mutima yuko hagiye akantu. Yohana nyene hagira ko umuvyeyi ko ataha n'umwana ari we sister wanje yo batashe sinokubwira hageze ko bataha nyene narumvise uruntu nkubise ndavuga ati wene ko mbonye buriye bisi ko batashe burya aha bazogaruka vuba. Nyene ndaraba ndavuga ati nubwo biruka abana kugaruka so ndaharura amezi agize igice ndavuga ati aha karambanye inkumbu zizonyica. Yo hagere mwijoro rero hari umwanya ubugeze wo kuja mu refectoire gufungura. Nyene nararyamye hamwe mvuga ati twadufite twabana y'Ibujumbura shani homenye. Nyene narashitse ndavuga ati ibi bintu nubwo biruku ntibizonyorohera. Rero ingagere mwijoro ntangure gukumbura sister ndarira gose ndarira bimwe biteye ubwoba ndarira aho kumwira wacu ufata kujya kuvuga ati legend nyene ntiwombona ndiko ndarira cyane kubitamwa agakuvure ri hejuru itonda ndarira sinamenye ko bagiye mwirefe barafungura nyene nzara nyene hajya iyo babaye inzara ntuyitaho. Ku munsi wa mbere waraye ubusa ariko wumve yuko ku munsi wa mbere ko naraye ubusa bivanye n'inkumbo nayo mfitiye mushikanje nararinze gose. Aka kabiri kimwe ngwiza kimwe nteranya kimwe nkuramwo kimwe bingana bingahe mu masegonda atarenga 5. Kana vyibaze ko ari kimwe kuko ndazi ni kimwe n'ubundi. Wabitoye gute? Ko nabitoye nafashe kimwe kugwiza kimwe ni kimwe guteranya ko kimwe bibaye 2 gacukuramwo ikindi kimwe bibaye kimwe nuko. Aka gatatu yego umwami wa nyuma yoba yaratwaye Burundi yoba yitwa gute? Nyuma yatwaye Burundi ni Ndize Charles. Naco wagitoye gute? Ega abantu ujya muri primaire twarakunda cyane. Wareze tide dimiriye 5. Meni mpamvu nakubwira muri primaire nico kigwa cyanjyohera gusumba ibindi byose. Aka kane nk'ubumenye ukuri yo kujya mu demo cyangwa ujya mukunzo watagukunda niki woca wifata gute?
wabifata gute umenye basi ati jewe uyu muntu nubwo turi kumwe ariko arampenda umenye ukuri basi guhije kuri rugero rukundo uri muno munsi menye ukuri yuko turi kumwe kwa mbesha mugabo sorry sinzi kuri mu rukundo urukundo ururimwe nabibonye kubera bivanye no kugira wishura urukundo hajya imana kuturema yaradushize mu rukundo ndagumva gusa nkeneye nyene ujya muntu muri kumwe no munsi umenye ko muriko murabeshanya woca witwara gute menye ko turabeshanya nyene wo kwitwara gute menye ko turabeshanya kubera ko sanzwe ndi umuntu adashwana gose nyene sinovuga ko nomiriza amaso nyene nkavuga ati sivyo ko nundi biba vyabaye nyene no cha mbro ku mutima uko ndumva n'ubundi abo twizera sibo abaribo nikazomenya ivyo yikorera nko umuntu ariko aradukurikirana ashaka kumenya DJ bisigura iki bo DJ icyo bisigura bisigura disc joker ego nk'ubu oyi abakunzi bariko baradukurikirana bishitse bakiga ku buzima bwawe bagashaka kumenya igihe uheruka kuborererwa ngo babwira ko ari ryari ana kuborerwa kuratandukanye hari igihe nyene unwa wo kumva akazigzage gatoya nyene mu mutwe birapfanganye nk'ubu munsi uheruka gukorera ko amabara ni ryari byagenze gute byari ivyo byagenze gute umunsi mperuka gukora amabara yo kuborerwa nyene nafusi bamwe bavuga ati ahasigaye naho imana itahana umwana wayo byagenze gute ari ku bonane ya 2020 kurabize iminsi yose 31 hari abaja mu rusengero aho nabandi nyene bigira kwikubitira kabiya nta wamenya si cyo gihe nyene sinari bwabo murokore nko beshi bavyita nyene hari muri 2022 ico gihe nari kumwe n'abajama nyene naranyoye hageze ko ntaha nibuka yuko uwo munsi nasohotse umuryango gusa clôture bambe portail nibutse ko nasohotse portail gusa ubundi uko natashe sinobikubwira ariko ndibuka yuko hageze yuko kuyakurumva ngo ndashitse muhira sinatashe muhira ahubwo natashe wabo n'umugenzi n'umujama wanje yitwa Tumboga urarenze home narenze home kandi muhira hari nko ngaha ariko naraharenze ngenda kure mbere wanashima ngenda kurara iwabo no mutipe wo mujama rero iwabo no mutipe wo mujama grand frère wiwe asanzwe ari umuntu wo mukizwa ibintu vy'inzoga nto mubaze nyene yumva ibintu vy'inzoga bimumota ruhande acaramvyura kubera bari basanzwe banzi numva ntibari kumfata nabi acambwira ngwe dogo we nibiki kuryamye ngaha reka nguma nibaza ngo njyamye muhira be ca gipeti ngwano kiryamye nje mvuga ati nibiki hasi ndyamye ndeka abana niryamire kwa kundi nyene umuntu abayibaza ko aryamye mu birawo ibona umengo akora mustressa ndavuga ati ndeka shandika niryamire rega ngiye gutera amaso ndabona ngo ahantu view yaho simuhira so tsasaga mu rupanga abantu bose bashingira ko baranda bavuga ati himbore gwabasha nyene candata ariko nubwo natashe sinaryamye ku gitanda naryamye hasi anijyamye hasi muri saro kandi numva umenga ingorane zose zimeze neza hageze saa 8 candavyuka ngo ngiye gusenga ko yaje sanzwe ndo mu katolika kandi bazangiye gusenga ya mbere ya saa 11 oroki ya saa 11 kumbe niho natashe mborewe nivyukiye saa 8 z'umurango ngiye gusenga ya mbere ya saa 11 rero aho niyo nibuka yuko ari wo munsi naborewe ndacapa ivumbi kwene wavuze ko uranguza amashuri no mwaka ego no mwaka niho turya umuceri wanda batamwe kwero tubiya bazi ese kwishuri ikintu cyakumariye amanota ni ikiye ikintu cyamariye amanota cyambere uvuga ikibazo cyo gusobeka ikigira kabiri kwambara ibirato bifuka amaguru kuko jewe ibirato bifuka amaguru biranje nago se bitewe nuko aho kungene kwishure hagira nko masaya saa 4 kazomva nyene akantu kubushuye karateye mu kirenga ro kuneye nyene umenga urashuhiwe nyene ukamenga uri muri sona rero ico nico kintu cyambere basi mvuga cyane kimari amanota hamwe no gusobeka hari ibintu byo gusobeka si impano yanje ariko kubera iki nyene atari impano yawe ni kubera iki nyene igituma atari impano yanje gusa nyene sinovuga yuko ari bari kugarariza ariko niko nteye ariko ndagerageza ni nakahita nyene utaragira ntarahindura igituma atari impano yanje asi gituma nyene gusobeka basi biranje beruka kugwana ryari umunsi meruka kugwana nagwanye n'amahasa
Hagenze gute? Nyene urabizi yuko nubwo muko muratwenga ntiyabura umuntu azana akantu ari fonye n'akantu kataryoshe ko kuvurugana. Nyene vyari vyaryoshe, story yaryoshe wana twatwenze. Nyene mu mujama akishijemo akatariko. Nyene cyo ndashavura. Nawe nyene ari kumwe na Peter usanga umengo birisha ibintu. Nawe nyene yigira nyene umuntu ashavuye. Nyene cyo dushaka gushwana. Urabizi yuko amahasa nayo ukubise umwe n'uwundi araje. Turayora naho nyene. Nyene turashwana gusa nyene ndakomeye narabavutuye narabakubise gusa nyene ubwo so butwari ikintu umuntu akubwiye canke sije muri ko muraganira ko n'umuntu ituma utwenga cyane canke ukumva uraryohewe cyane bari sije yibiki sije ndyohera cyane yitwa turayaga n'umuntu canke karayinera nyene ukumva nyene vibe ziraje ari nyinshi iba ari yibiki nyene ariko arambwira nk'utuntu yaciyemwo ndaryoherwa umuntu ariko arambwira utuntu yaciyemwo kubera basi umuntu akesha akunda guca mu tuntu dutwengeje rero ariko arabimbwira ari kungene ndyoherwa n'ibindi bintu bindyohera cyane iyo urambwira nyene kungene watwitse kuntu nyene uri kurambwira udustere tukuntu twika biraryohera. Mu kurangiza mbeho bahariho ruhari abantu bagize ku bikorwa byawe cyangwa ku iterambere ryawe? Yego barahari biremewe ko bavuga burya kenshi umuntu akugiriye akamaro biragoye kumuvuga kuko urashobora kumuvuga akaba ariho abantu baca bashaka kugara. Ikintu wasaba abantu bariko baradukurikirana ni ikihe? Ikintu usaba abantu bariko baradukurikirana nuko botahura ibi bintu turimwo kandi bagatahura uko tubikora kuko iyo uri kurakora ikintu ukabona umuntu aragitahura canke uri kurakora ikintu ukabona umuntu arakinezerewe nawe biratuma wumva umengo sindiko ndatamba nirorera bigatuma urondera vyinshi kugira ngo umwemeze. Rero ico nsaba nuko bodushigikira bagakunda ivyo dukora kuko nka jewe ubwa mbere narefise icifuzo cyuko noja kwiga ibintu vy'imiziki noja kwiga ibintu bijanye na industrie musicale nyene naravyiyumvamwo ko bishoboka nkumva umengo birandyohera ariko nivyakunze kandi reko sindihebura kuko abantu mu gihe bagihari bazonkora ivyo nshaka mu gihe bizabigikunda. Rero ico ndabasaba ko bodushigikira ibi tubona nk'indoto zacu dutangure kubibamwo ko biraryoshe kuba mu ndoto zawe niho n'ibintu bitakugora. Rero ico saba abantu nuko bodushigikira bagakunda ivyo dukora hama bakabona yuko dukwiriye gushika kure ko hajya umuntu yabona kuzoshika kure nawe biratuma ubona yuko umuntu akomeye gose. Indoto y'ibisazi canke concert y'ibisazi wipfuza kuvugiriza umuririmbyi uyuhe ngaha mu gihugu nk'umuririmbyi nyene akwinspira avuga ati jewe shaka kuja muri rya show ya naka nk'abarije nk'abarije FC Peach ndiko ndamuvugiriza eske uwo muririmbyi yoba hari mu Burundi uvyifuza kugira ryari ubona aho uriko urakora iki? Ahantu mbona yuko novugiriza nkumva ndi proud yo kubavugiriza nyene narashaka yuko umuziki ko ushikana kure ndashaka kuzovugiriza mu kabare gakomeye canke mu kirori gikomeye Las Vegas. Mu Burundi naho abaririmbyi nkunda kandi ndyoherwa nabo iyo baririmbye basi mba numva yuko umengo basi mu gihe wako arimba nanje ndi hahandi ndiko ndabavugiriza imiziki yabo shobora kuba n'abankunda abaririmbyi batatu ariko n'abandi ndabakunda gose ariko haba hariho abantu bakwemeza. Rero ndakunda cyane Rinoji kuri arangira ukuntu aririmba ngira nkakunda King Satura Amabafre arangira nawe ukuntu aririmba ngira nkakunda na Mr Love karangira gose karamugiberera kosoye. Izo nizo ndoto z'ibisazo fise za concert wowe uri kuravugiriza umwe muri abo batatu wifuza ko ari uyuhe muri abo batatu wowe uri kuravugiriza concert ya mbere? Concert ya mbere nifuza ko ndiko ndavugiriza Rinoji. Ati nifuza ko noba ndiko ndavugiriza umuririmbyi Rinoji. Ikintu wicuza muri kahise ni ikihe? Ikintu nicuza muri kahise nuko nataye umwanya mu bidakenewe kandi nuko nagendanye n'abadakenewe. Ivyo nivyo vya mbere nicuza kuruta ibindi byose kugendana n'abadakenewe
nuko nataye umwanya mu bidakenewe. Ati ikintu nicuza muri kahise no kuba nataye umwanya mu bintu bidakenewe cyane. Nk'ibintu watayemwe umwanya uvuga ati Jesse nosubiramwe nibi. Bo ibintu natayemwe umwanya nuko nitayeho ibitongirira akamaro nkibagira yuko hariho ivyongirira akamaro. Ariko ndabitahura nico cyari gihe gusa ubu sinifuza kuba muri vyabi. Uza kuba mu bihe bishasha. Jesse TV woyishimira gute? Bo Jesse TV kintu cyameno yishimira. Noyishimira kubona yanyiyumviriye ko kantumira kuko ndi umwe muri benshi bagira ibibakwe yo gushika muri Jesse TV. Ndabashimira kandi gose vyimva mutima kuki kigoro canke kubona abana nyiyumviriye ko vraiment vyari ibintu ntiyumvira. Ni kuvuga yuko bambereye nka etape imwe yo mu buzima bwanje canke imwe yo mu byifuzo vyanje. Kuko buri ndoto bwa buri muntu wese yifuza basiza buri muntu afise impano canke yo mu artiste. Yama yifuza kuja ku televiziyo abantu bamubone babone ibikorwa vy'ibiwe. Rero no bashimira gose bambereye kimwe mu byifuzo vyanje nahora nifuza. Kandi umuntu agukoreye kimwe mu byifuzo vyawe abantu w'umugabo kandi abari umuntu wo gushimira vyimva mutima. Rero ndabashimiye uko mwanyiyumviriye. Hariho n'abatoyi banje hariho n'abakuru banje batarashika hano hantu. No saba yuko nabo nyene yuko mwobiyumveho ko mwamyiyumviriye ko hama nabo nyene bikaba fresh sana. Hari abantu badutije amaso bongera badutiza n'amatwi. Abo nabo bashimira gute? Bono bashimira kuko harya umuntu arenza guha umwanya akakumviriza akongera akanakuraba. Uwo muntu aba ari umuntu w'umugabo kandi aba ari umuntu wo gushimira gose. Uko harya umuntu arenze yumvira kumviriza ivyawe akimvira no kuraba ivyiwawe abaguha agaciro. Kandi umuntu aguha agaciro buri gihe uwo muntu uzumukunde kuko aba ari umuntu agufitiye akamaro. Harya agaciro ni ikintu gikomeye cyane mu buzima. Kuko umuntu arenze yumvira ukwiyumvirako ababona yuko uzovamwe ikintu gikomeye. Reka ndagushimire gose wowe muntu wiyumviriye kundaba wiyumvira no kunyumviriza. Umuntu w'umugabo ndagukunda kandi gose bivanye naho herereye bivanye naho uri kuri kano kanya wumve yuko Imana kwiza guhezagira mu vyo urimo vyose. Wo kwibutsa akazina abari ko baradukurikirana? Bo akazina kanje nitwa Irankunda Chris Akbar. Hama umuziki ukaba wanyise DJ ICA hamwe n'utundi tuntu nivugira ngo Bombo Clat in the vibe A1. Wobabwira imbuga bagusangako? Bo imbuga wansangako sindakura cyane ariko aho ngeze ndashima. Nkoresha Instagram, nkoresha Facebook, nkoresha TikTok, Trend. Nizo mbuga hanini nkoresha. Umuntu ataragira subscribe kuri Jesse TV wamuhanurike? Cyane umuhanura ko yahomvye. Yago arahomvye kuko hago simbona ivyo arindiri. Simbona ivyo arindiriye vreo. Nanje ubwanje namaze kubikora. Wahejeje tayari nk'ikivyumva. Mu kurangiza ikibazo we washaka ko ndakubaza je ntegeze ndakubaza ni ikihe kibazo nashaka kumbaza utigeze umbaza? Nyene dushaka kitubwire kugira turangize neza ntagire ikibazo ugenda ujaye. Kirahari. Mbere je wanashima no umengo twari nka tubiri. Nta kibazo urahawe ikaze muri Jesse TV ntangora. DJ ICA gisiguri. Tugira ko nyene wishimye. Abantu mengo aho kantu karabagora. Nyene DJ ICA cyo gisigura. DJ nakivuze ikijoka. I ni nabishize mu rurimi rw'icyongereza kuko niho nabonye umengo vyoryoha. I gisigura Irankunda. Inyuguti si naco ni Chris. A ni Akbar. Ni kuvuga ICA nabishize hamwe. Niryo zina ryanje. Kigira kabiri naco nyene utamfanyije. Mbega hajya Naomi. Iyo shavuye bigenza gute? Yemeze gute? Umeze gute? Je nyene iyo nshavuye. Yani ko ndabaza nkishura. Uko mbameze iyo nshavuye. Ndi umuntu
tutagwanye mbakarme ariko ico gihe nagwana ntaramenya uwo ndiwe usinkikigwana kuko nabonye umengo nta mwanya harya umuntu iyo mugwanye wawiyerekanye gutari ko bijya n'Imana ntibikunda rero iyo nshavuye ndi umuntu cyamba karme hama nkaca niyakiriza akazi kanje nkitambira nkongera nkafata akamashini nkavuza ariko hari ikindi rero mu nyuma ca nkora cyane muri douche nkoga nambaye impuzu birakorohera koga bambaye impuzu barashavuye niyo mubabaro wanje niho ndawutura nyene ndicara ewana amazi ni kwenda mbere ukugurura amazi niyambariye uduhuzu DJ ICA wakoze kuza n'ikindi gihe nizera ko muri JCTV bro welcome bro burya bivanye n'ukuntu uba wakiriwe hariho invitation tokwirengagiza uko ibiri kose tokwirengagiza nabwiye ko muri abantu b'abagabo bajya mwakoze ibintu byashe yego nyene buri gihe muzokoma munkeneye tayari ready kuza yari umu DJ akiri muto cyane ariko afise impano ivyibushe mwakoze mwe mwadutije amaso yanyu n'amatwi yanyu murabubahwa mudahari ntitwobaho Imana ikomeze kubarinda imikoshi je mwari kumwe nitwa Mugwa Babla Simba Babla Genge Mire Genge Stronga Boy the Boss TNP TNOS Technology one mission one people one cara one target one mind one nation so catch up hasta luego hasta la vista brace up everybody JCTV turabakunda cyane mwe mwagize subscribe abatarayigira murabahombye cyane nimudushigikire nabandi batubonereho babone zino mpano bazisume igihugu gikomeze gutera imbere brace up